Ikete umushikiranganje w'amagara y'abantu yari yandikiye abarongoye uburere bw'ubuvuzi ababwira yuko muri Kamebu hari ububiko bw'imiti hano mu Burundi, hari imiti yashitse kugira ngo abwire abo baganga bo mu burere bw'ubuvuzi bashobore kuza kuyitora kugira ngo bayihe abenegihugu baba bayikeneye. Aho rero muri iyo ntumbero y'iryo kete benshi baravuze yuko ari ukugira ngo tuvure ku buntu aba bantu bagwaye ingwara ya diabete, ingwara y'igisukari hamwe n'ivuduka ry'umurindi w'amaraso, ari ivyo hypertension arterielle hamwe na diabete. Rero nagomba kubamenyesha yuko muri iryo kete umushikiranganje w'amagara y'abantu yandikiye abarongoye uburere bw'ubuvuzi yabasaba yuko boza gutora iyo miti kugira ngo bayihe abayikeneye ku buntu batayiguze, kuko ni imiti twaronse ku buntu tutashaka kugurisha. Rero nagomba kubabwira yuko so kuvuga ko tuzovura ku buntu abo bantu, mugabo tuzobaha iyo miti ku buntu kuko twayironse ku buntu. Urutonde rw'iyo miti rero ni imiti 10 twagomba kuronsa abenegihugu bafise izo ngwara z'igisukari n'ivumbuka ry'umurindi w'amaraso. Umuti wa mbere ni metformine hydrochloride amamiligrame 1000. Uwa kabiri ni praxilene amamiligrame 200. Uwa gatatu ni bisoprolol amamiligrame 10 ku mamiligrame 5. Uwa kane ni bisoprolol amlodipine amamiligrame 5 ku mamiligrame 10. Uwa gatanu ni bisoprolol fumarate na mamiligrame 5. Uwa gatandatu ni bisoprolol emifumarate. Uwindwi ni metformine hydrochloride amamiligrame 500. Uwumunani ni metformine hydrochloride amamiligrame 850. Uw'icenda ni metformine hydrochloride amamiligrame 500 hamwe n'uw'icumi bisoprolol fumarate amamiligrame 10.